Guys, mugire musi wa Mungu mwiza n'ibihe vyiza bivanye naho muherereye. Reka makuru yacu uyu musi tuhere kumenyesha makuru Mundo Deportivo kitubwira kiti abera ubu baroroshe kikaka ku rukino rwa Real Madrid yaretsinzwe n'umugwi wa Deportivo Alaves ibitsinzo biri muri kimwe kivuga kiti ubu ababera baroroshe. Ubona kabisa kari kibazo kuri Real Madrid imaze gutsindwa inkino zitatu zikurikirana muri La Liga iyi saison yatsinzwe na Valencia bine muri kimwe. Urukino heruka gukina nago iranganya, ubu naho itsinzwe na Deportivo Alaves ibitsinzo biri muri kimwe itsindirwa muhira. Kimenyesha makuru ci Catalonia Mundo Deportivo kivuga kiti ubu baroroshe ubu namazi kabisa. Kimenyesha makuru Sport chonga Catalonia naco kivuga kiti Madrid na Hazard ntiborohewe gawa kugo rukino nyene kinaga no kuri Eden Hazard ya Green Fone mugo rukino kinaga no kuri FC Barcelona ikina na Osasuna uyu munsi gahe cyisa 9 kabisa. Rugwa rwamaze no gutangura kivuga kiti Madrid ntiyorohewe, Barcelona igiye kwica umuntu kabisa iraba yuko yogaruka. Kimenyesha makuru Marca ci Madrid kivuga kiti ntibahagarikwa chakarose intsinzwe ya Madrid kabisa cibanda ku ntsinzi ya Atletico Madrid mu gisagara ca Madrid nyene yatsinze umugwi wa Valencia igitsindo kimwe mu busa. Atletico Madrid kabacije mu kibanza ca mbere nafise urukino rw'ikirara na ahirusha Real Madrid amanota 6 ikaba remandika yavuze ati ntibahagarikwa kabisa. Atletico Madrid ya Diego Simeone kabisa zozimara. Kimenyesha makuru AS ngaho mu gihugu ca Spain naco kivuga kiti Real Madrid imitima yamenetse kikawa kuri urwo rukino nyene Real Madrid yatsinzwe na Deportivo Alaves. Hari mu gitego rero Tibrocourt kwa kabisa yatanze yakozerere igitego ca kabiri ca Deportivo Alaves ubona ko nyine banakoresheje ngaha kuri kava yabo. Kikawa no kurikino rero umugwi wa Atletico Madrid yatsinze umugwi wa Valencia igitsindo kimwe mu busa wica mu kibanza ca mbere. Ubona rero yuko ibimenyesha makuru bitandukanye ngaha mu gihugu ca Spain vyagiye biragaruka ku iyo ntsinzwi ya Real Madrid niyo sinzi ya Atletico Madrid nyene. Madrid rero yatsinzwe kabisa urukino rwa gatatu mw'iyi saison ikimaze gutsindwa inkino zingana nizo yatsinzwe mu saison yose iheze. Muri saison iheze yatsinzwe inkino zitatu mu nkino 38 mw'izi zone hemaze gutakaza gutsindwa inkino zitatu mu nkino 10 gusa. Umva ari ntango mbi kabisa ya saison muri Real Madrid. Sinagine zidana nyuma y'urukino yavuze ati turafise imvune, hari bakinyi benshi babura atari kugusugwitwazo nta kintu nakimwe twakwitwaza tugiye kugira ivyo duhindura nyene tukagira improvement. Kazemiro we yavuze ati barutanze kwinjira mu rukino, bamaze gutanga kwinjira mu rukino turi kuntu tubamena kiza kuba ikibazo titufise kugira ivyo duhinduye nyene twayeba ko twigenza neza kabisa. Real Madrid acigiro kuguma ku manota 17 kabisa mu nkino 10 ngihugu c'Ubutaliyani. Kimenyesha makuru Tutto Sport kitubwira kiti ata Cristiano Ronaldo nta Juventus ibaho. Kiyo ku rukino Juventus arenganje naka ka Benevento igitsindo kimwe mu kindi akaba Cristiano Ronaldo atakinye urukino yari yaruhukishwe n'umumenyereza wa Juventus Andrea Pirlo. Juventus kabisa inganya. Tutto Sport ivuga ati Ronaldo adahari Juventus nyine nta kintu cyo kuyitegako. Kinakore no ku majambo Antonio Conte yatangaje meho Inter Dome garuke ku murongo itsinde mugwi wa Sassuolo ibitsinde 3 mu busa. Inter Dome nakabisa ubona ko yagarutse nyuma y'igigumi itakaza bikekwa ko Conte ashobora kwirukanwa. Kinakore ku majambo ya Antonio Conte yatangaje kasinyuma y'iyo ntsinzi yiwe atsinda umugwi wa Sassuolo ibitsinde 3 mu busa. Kimenyesha makuru kana cyagarutse no kuri Carlo Ancelotti umunyereza wa Everton yakoreye amosozi mu rukino Everton rigiye gukina no mugwere wa Leeds. Aho rero Ancelotti arimo baribuka Diego Maradona yakoreye amosozi kabisa kubera emotion, aho yavuze ati Maradona vyatangwa ari umuntu duhangana birangira tubaye inshuti. Bona kabisa ko Diego Maradona yababaje abantu batari bake. Kimenyesha makuru cyangwa nyine mu gihugu c'Ubutaliyani Corriere dello Sport cyagose cyo kuntsinzi ya Inter Dome na itsinda umugwa Sassuolo ibitsinde 3 mu busa. Kinagaruka no kuri Diego Maradona kabisa, kinagaruka no kuri Carton Rouge aravamo note yahawe urukino rwa Juventus guharangiye kabisa. Akaba ari Morata yagiye kuburana ibintu bitabaho avuga amajambo atajanya aburanira n'umusifuzi bikaba rero vyarangiye yahawe ikarata itukura. Urukino rwamaze kurangira atakintu nubone kiri buhinduke. Kimenyesha makuru ka Stadio Sport ngaho mu gihugu c'Ubutaliyani cyagarutse ku nsinzi ya Terdomira yatsinze umugwire wa Hera wa Sassuolo ibitsinde 3 mu busa. Kinagaruka kuri AC Milan ijere gukubita kabisa mu rukino z'ukino uyu munsi. Kinagaruka kuri urukino rwa Juventus kabisa yatunganije n'umugwi wa Benevento itagira Cristiano Ronaldo. Gihugu c'Ubufaransa kabisa naho hari ibibazo Paris Saint-Germain inganya na Porto. Ebana ejo imigwi yose ikomeye yarakubiswe yindi iranganya
umuzungu sha umbwira ko uba warariye ejo kutike wakoze biba bidatahuritse kabisa. Kivuga kiti en désordre de marché kimenyesha makuru l'equipe kabisa Chivas na Paris Saint-Germain yanganisha na Bordeaux. Ibitsindo biri mu bindi harimo igitsindo ca Neymar yatsinze igitsindo cyo 50 muri Ligue 1 mu 58 akaba ariwe mukinya nyarutse ukwiza ivyo bitsindo mu nkino zike mu mateka ya Paris Saint-Germain muri Ligue 1. L'equipe gako no kuri Olympique de Marseille yatsinze umugwi wa Nantes ibitsindo 3 muri kime harimo igitsindo ca Dimitri Payet. Kivuga kiti bwana muri Ligue 1 dufise amatala dufise impano zikomeye. L'equipe kabisa nako yagereye garuka nyene kwizo nkino kimenyesha makuru Le Parisien cyarose naco kunsinzwe ya Paris Saint-Germain kubambe kukunganya kwa Paris Saint-Germain mu rukino rwa Bordeaux. Kivuga kiti Paris ne tient pas la distance gusa naho nyene yatsinze umva nyene ko yagumye mu kibanza ca mbere ariko ikaba ritari mirajusha imigwi igikurikiye amanota menshi ngo gucugungiriza kimenyesha makuru Daily Express cyagarutse kuri Kawo yatewe umugwi wa Manchester United. Bikaba kware uwo mugwi abahakazi cyangwa bagiye bahinga mu bintu vy'imashini bagiye bawutera Kawo barawuhakinga bare imipangu yawo yose ibintu ipanga gukora mu kwa mbere amafaranga ipanga gukoresha bakinyishaka kugura ibintu vyose mabanga yayo yose bayashira habona kabisa. Abahakazi bateka Manchester United. Daily Express yagarutse rero kuyo Kawo ya Manchester United kabisa yatewe n'abahakazi bakayihakinga bagashira kumugaragara amabanga yayo yose. Kigana no kuri Jurgen Klopp kabisa yidogira fixtures nyuma yo kunganya n'umugwi wa Brighton ku munsi w'ejo avuga ati ni gute twakinye mu ijoro kuwa gatatu mugaca mudutereka kuwa gatandatu saa 5 saa 6:30 plito. Ivyo birabaho mutwifurize nabi fixtures zikuye guhinduka mukareba ukuntu mudukinisha style mwana ko Jurgen Klopp akibona ko ico kintu ca fixtures c'ukuntu bakina ukuntu bapanga imigwi gukina mu Champions League ko cukina ku mutaga samedi ngone ko ari ibintu bitaraborohereza bikaca binatuma haguma hanabaho n'imvune mu vy'ukuri muri abo bakinya bakina n'uburuhe budasanzwe. Kimenyesha ko Telegraph nayo cagarutse kw'iryo jambo rya Jurgen Klopp avuga ati ibintu mutugirira sivyo ibintu nibibaho ukuntu dukina n'ituye machine n'amajambo nkayo. Kinaro no kuri Manchester City remera tsinda mu gwa bandi ibitsindo 5 mu busa harimo hat-trick ya Riyad Mahrez akaba umunyafrika wiwe wa gatanu yo macuru wa gatandatu akwije agize uruhara mu bitsindi ijana muri Premier League mu mateka. Akaba ariyo hat-trick yiwe ya mbere yatsinze kuva muri Manchester City avuye mu gwa Leicester. Uyu munyajiri kabisa ubona katoroshe. Guys, tugereye mu yandi makuru abayiri waravugwa hirya no hino yandikwa. Reka tuhere mu gwa Arsenal kabisa ngo ritayari gutanga Nicolas Pepe muri uku kwezi kwa mbere ni haza umukiriya bahamakasha kwiye ngo kimenyesha makuru Daily Star kibivuga ati Arsenal riteguye gutanga umusore w'umunyako d'Ivoire w'imyaka 25 y'amavuko. Ikimenyesha makuru AS kivuga kiti Real Madrid priority yabo ya mbere no gusinyisha Kylian Mbappe mu mwaka uza imbere yuko igerageza gusinyisha Erling Haaland mu mwaka uzocukurikira. AS naho yavuze ivyo ikaba yakoze sondage ku munsi w'ejo ikora sondage kwa fana Real Madrid iravuga ati hagati ya Kylian Mbappe na Erling Haaland niwe mukinyi nipfuza cyane kurutura uyundi. Ibiharuro vy'abafana ba Real Madrid batwe bakaba berekanye yuko 34% vy'abafana ba Real Madrid kuri iyi saha bipfuza Erling Haaland kuruta Kylian Mbappe bivanye n'intango mbi ya saison Mbappe yagize. Hari nawe agatangura atsinda vyere 64% by'abafana ba Real Madrid bifuza Kylian Mbappe aho kuronka Erling Haaland, ariko kongera kitanubwira yuko naho abafana babitoye uko priority yabo ya mbere ya Real Madrid nk'umugwi ari kuzana Kylian Mbappe. Kimenyesha makuru Daily Express cyanditse inkuru kabisa bwana izi nkuru sinza ahantu bazivana mu vy'ukuri. Kivuga ko Chelsea nayo iri tayari kwinjira mu rugamba rwo gusinyisha Leo Messi. Baba we Messi kontra yizohera mu mwaka uza muri 2020 yatini yaramakayije ayivuye mu ntiba mu yindi kontra. Ati Chelsea nayo iteguye kabisa kuza kumugwanira ngo tabana izoherera naho rero bivugwa nkuko Spain ivuga yuko Gerard Piqué we yatangaje ko yize yijana kwijana yuko Messi niba mukonvenka arashobora kuguma muri Barcelona mu mwaka uza ntayivemo nta majambo aguma avugwa ari menshi.
ikimenyesha amakuru muri Deportivo mu gihugu ca Espagne kivuga kiti Philippe Coutinho uyu muhagarariye yavuze yuko atamugamba afise wo kuva muri Barcelona. Hari haheze nk'imisi birahavugwa yuko Juventus batangwe kumwipfuza ibiganiro vyo bigeze kure. Muri Deportivo yavuze ati uhagarariye Coutinho yabeshuje mu makuru ivuga yuko atanamwe agiye kuja. Ikimenyesha amakuru Marca cyo cyagarutse kuri Lautaro Martinez kivuga yuko umusore kabisa ubu yarakayashaka kuva muri Inter de Milan, ati kandi arimwe arashira pressure ku magarire Jorge Mendes aho arashaka ngo amuhigira umugwi. Imigwi irimo iravuga kabari Manchester City ikaba ngo imaze umwaka wose mukurikirana. Twari tumaze iminsi twuzi Barcelona yari imaze igihe mwipfuza na Real Madrid igeze kuvugwa, ariko na Manchester City ngimaze umwaka wose mu vy'ukuri irabira hafi umusore w'umunyargentine w'imyaka 23 Lautaro Martinez, goal machine kabisa. Ikimo yandi makuru ya transfer yavuzwe ebana ubu mumenyereza wa Manchester United kabisa Ole Gunnar Solskjaer ngorimo arasaba uwo mugwi yuko ugarukana John Evans Old Trafford kabisa agafashanya na Harry Maguire mu bwugarizi. Uyu musore wakira wa Manchester United amasanzwe akina mu Guardian ashobora kugaruka Old Trafford. Myandi makuru mukamenyereye yuko guys ibintu hafuna ba Madrid bari batazi nuko Lucas Vazquez n'abakinyi nka Luka Modric stile batirahabwa kontra. Kontra bizohera mu mwaka uza wa 2020. Aba basore n'ubu baracarindiriye ikintu muguzo babwira tutibagiwe na Sergio Ramos nawe bitarimwe biracamwe neza. Tukiri kandi mwandi makuru yavuzwe Frank Lampard ku munsi w'ejo mu kiganiro n'amenyesha makuru yavuze ati nta mukinyi yopfa gusimbura Eden Hazard ngaha muri Chelsea, ati naho twofata umukinyi umwe ko yundi ibintu Chelsea ibintu Hazard yakoze mu uyu mugwi biragoye kumusubirira nibake nta mukinyi turaronka usubirira Hazard mu uyu mugwi, ati yari umukinyi adasanzwe. Ndis Hazard kabisa ubona kari kibazo, yari umukinyi mwiza muri Premier League ariko ubona ko imvune zirimo ziramusubiza hasi ari kugira imvune buri kanya. Gusa icyo mwogwizera nuko imvune yaragize idakomeye cyane, imeze nk'iyoroheje ntikomeye sana cyane. Kabare guys mu yandi makuru mwari muzi ko uyu munsi FC Barcelona yakwije imyaka 121 ibayeho. Uyu munsi igenekerezo ya 29 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'igihumbi n'amajana 9 umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 899 ni umwaka FC Barcelona kabisa yavutsemo. Uyu mugwi kabisa ku uyu munsi wamaze imyaka 121 ubayeho 121. akaba reba mu bakinyi bihangi bagiye barawukinira, harimo abakinyi nka Maradona, hakabamo abakinyi nka Leo Messi twabonye, ba Samuel Eto'o, ba Rivaldo, ba Pepe Guardiola, ba Xavi, ba Carlos Puyol, ba Ronaldo Nazario, ba Johan Cruyff. Abakinyi kwase bihangange matika mpira w'amaguru bagiye baracamo uwo mugwi. Akaba rero umaze rero gutwara ibikombe vya La Liga 26 mu myaka 121 yamukwije, ibikombe vya Copa del Rey 30, vya Copa ya Espagne 13, vya Copa de la Liga 2, vya Champions League 5, vya UEFA Cup Winners Cup 4, vya UEFA Super Cup 5, hamwe n'ibikombe vy'isi vy'imigwi 3. Akaba rusanzwe kukinira ku kibuga Camp Nou, akaba ari naco kibuga kinini ku mugane wa Buraya mu mateka, akaba kina mu bibuga 5 vya mbere binini ku isi. Akaba ari uwo mugwi kabisa umukinyi amaze gukinira inkino nyinshi mu mateka, akaba ari Xavi Hernandez amaze rero gukinira inkino zishika 767. Nugo amaze kubitsindira ibitsindo vyinshi mu mateka ari Lionel Messi amaze kubitsindira ibitsindo 640. Mugo umaze kuwutwarira ibikombe vyinshi ari umukinyi ari Leo Messi nyene amaze kuwutwarira ibikombe 34. Mugo umaze kuwutwarira ibikombe vyinshi nk'umumenyereza Pepe Guardiola amaze kuwutwarira ibikombe 14 mu myaka 3 yawumenyereje mu vy'ukuri. Mu gihe rero abafana amaze kwitabira ku kibuga Camp Nou mu mateka ari benshi, hari mu kwezi kwa gatatu 1986 ku kibuga Camp Nou urukino rwaje kurabwa n'abantu bashike 120,000. yakwa ariyo high akwa ariyo attendance iri ku rwego hejuru. Uyu mugwi umaze kuranga ku kibuga cyawo Camp Nou akaba umukinyi amaze azimvye mu mateka yawo. Benshi ndazi muraza gutangara umukinyi amaze kuzimba uwo mugwi canke amaze kugwa amahera menshi mu uwo mugwi, akaba ari Philippe Coutinho. Akaba ari umukinyi amaze kugwa amahera menshi muri Barcelona, yaguze $144 z'amadolari ava mu mugwi
wa Liverpool. Kaba rero tuvuga ati ewana felicitation na happy birthday ku mugwi wa FC Barcelona wakwije imyaka 121 y'amavuko. Ukaba rero washinzwe n'umugabo yitwa Joan canke Ansi Gapa. Tukaba tunafise n'ikigeranyo kivuga ku mateka ya FC Barcelona turamaze kugitegura mwiyindwi ku munsi w'ejo canke hirya y'ejo nimuze mu gicikwe. Akaba rero uwo mugwi ufise amateka akomeye, ibintu vya politike, urepresenta n'ibindi bintu vyinshi kabisa muzosobanukirwa muri ico kiganiro twabateguriye. Akaba rero guys, imyandi makuru kabisa mvuga ati kudos kuri Musongati, umugore wawe wacu amaranganije n'umugwi wa Green Eagles muri Zambia biri mu bindi, ariko mvuga ati mu by'ukuri ntibihebe. Jewe naho abantu benshi bavuze ngo nta cisere gihari, kubera iki atagihari, hacira amahirwe menshi yuko Musongati yobikora. Ikikora nugenda ikiyaminiya muri Zambia byose umupira w'amaguru biba bigishoboka. Tunatirara n'intege message ngo neza kuja mu gihugu ca Eswatini kabisa gukina n'umugwi wa Buffaloes. Twizere yuko nabeza kubikora mu by'ukuri bakarepresenta mu by'ukuri igihugu cacu mu makungu, ibintu bikagenda neza cyane. Guys, mugire ibihe byiza, Imana ibamugire.